Turabaramukije mwese abakunzi b'ibiganiro byacu, dushima Imana ko iduhaye aka karyo. Tugiye kuganira rero ku ijambo rigufi ritubwira riti ninde abatiza, ninde afise uburenganzira bwo kubatiza uwizeye. Bibiliya itwereka ko mu byanditswe vyera itwereka ko umuntu wese yo yizeye akwiye no kubatizwa. Ni Mariko 16:16 aho Yesu yavuze ati uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera ngo azotsindwa n'urubanza. Muri Matayo igice ca 28 muhereye ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 20, igihe Yesu yaragiye kuva mu isi, tubona ko byo yatekereye abigishwa biwe bari babaye intumwa. Tubona ko yababwiye ati ni mugende mwigishe abarimwe bose ubutumwa bwiza, uwizera mu mubatize mu izina rya Data n'ijy'Umwana n'ijyankwemu yera. None ninde yemerewe gukora ico gikorwa? Zoba ari intumwa zonyene, bo baraba pasitoro gusa? Bibiliya yoba itanga inyishu iyihe? Ibi tubivuga kuko hirya no hino mu bitwa ko bigisha ijambo ry'Imana, mu bavuga ko bahagarariye Imana ku isi, bagira inyigisho zitandukanye, ku buryo hari amadini usanga atemerera umuntu wari we wese kubatiza. Mbega Bibiliya yoba ari uko ibivuga? Tubanze twibutsa abantu ko Bibiliya iri kuratubwira ishengero rigizwe n'abantu bose bitwa abizera. Abantu bose bitwa abizera barangana. Ico batandukaniye ko ni ingabirano zikorera Imana, kuko muri izo ngabirano harimwo umukuru w'ishengero canke umupasitore, ni ikintu kimwe. Harimwo intumwa nizo zihamagaga ubwa mbere kugira ngo zije hirya no hino mu isi zivuga ubutumwa bwiza. Harimwo abadiakoni n'abajejwe ibikorwa byo mu ishengero bijanye n'ivy'ubutabazi n'ivy'ubufasha. Hariho abigisha, kuvuga abigisha bo mu ishengero bigisha ubutumwa bwiza. Hariho abafise ingabirano zo gukora tangaza, abafise ingabirano zo kuvura, abafise ingabirano zo gusobanura indimi, abaririmba. Ibyo bikorwa byose ibyo byitwa ibikorwa abantu bakorera mu ngabirano zitandukanye. Bose bitwa abakozi b'Imana, nta usumba uwundi. Burya uwitanga akaja mu bitaro akaraba wagwaye, uwitanga akaja kuraba upfunzwe, umuntu yakira abashitsi akabaha ibyo kurya, natandukanye n'umwigisha ahagarara imbere y'ikoraniro ku ruhimbi akigisha. Bose imbere y'Imana n'abakozi bayo bayihagarariye mu isi mu ngabirano gusa zitandukanye. None bose ko ari abakozi b'Imana kandi imbere y'Imana bakaba bangana, bakaba batandukanywa n'ibikorwa bitandukanye, ni gute bamwe bogira uburenganzira bwo kubatiza bizeye abandi ntibagire uburenganzira? Bibiliya yo bivyemera? Ihibambewe. Bibiliya ntivyemera, nta nuko ibivuga gutyo. Reka tugaragaza imirongo yo muri Bibiliya yerekana ababatiza abaribo. Twavuze ko ububatizwa n'uwizeye. Umuntu wese yigishijwe ubutumwa bwiza mu mutima akizera arabatizwa. Ariko abatizwa nande? Bibiliya yerekana ko umwigishwa, no kuvuga umwizera, ubutumwa bwiza ashobora kubatiza. Nivyakozwe n'intumwa, muzosoma igice c'icenda muhereye ku murongo wa 10 mushikane ku murongo wa 18. Ni inkuru yo kubatizwa kwa Paulo wari Sauli abatizwe na Ananias. Ku murongo wa 18 handitse ko yaciye abatizwa. Reka some umurongo wa 17 n'uwa 18 mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice caho c'icenda, mwumve uko batubwira. Handitse ngo Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambika kw'ibiganza, aramubwira ati Sauli mwene data, umwami arantumye, niwe Yesu yakubonekereye mu nzira wazananye ngo uhumuke wuzuzwe mpwemu yera. Mu 18 uwo mwanya ibisa n'ibikaragashi bimuva ku maso, arahumuka ava hasi arabatizwa. Uwo ni Paulo, yari yitwa Sauli, yabatijwe n'umwigishwa yitwa Ananiya mu ishengero ry'Damasiko. Nta kindi gikorwa tubona muri byanditswe vyera Ananiya yoba yarakora uretse kuba umwigishwa. Umwigishwa rero n'umwizera uwo ari we wese. Uwo Ananiya ntibivugwa ko yari intumwa, ntibivugwa ko ari umukuru w'ishengero, ntibivugwa ko ari umudiakoni, yitwa umwigishwa. Birumvikana rero ko umwigishwa wa Yesu nawe yabatijwe ashobora kubatiza mugenzi we igihe mugenzi we yakiriye ubutumwa bwiza. Uwo ni wa mbere. Uwa kabiri ashobora kubatiza no witwa intumwa. Intumwa mu gitabo c'Abefeso igice ca 4 umurongo wa 11 katwereka ko intumwa n'abantu Imana ihamagara bwa mbere kugira ngo bakwirakwire hirya no hino mu isi kwigisha ubutumwa bwiza aho butaramenyekana. Iyo zigezeho zigisha rero zirashobora kubatiza bizeye. Icete ca mbere c'Abakorinte igice ca mbere umurongo wa 14 handitse ngo nshimira Imana yuko atanumwe munabatije muri mwebwe atari Krisipo na Gayo. Uwo ni Paulo abwishengero ry'Ikorinto ko abo yabatije harimo Krisipo na Gayo. Mubo yariko araganiriza abakorinto bimumvikana ko abo yabwira batari mubo yabatije. Ariko biragaragara ko intumwa ishobora kubatiza uyu Paulo. Murazi ko yabaye intumwa nyuma yo kwizera kwiwe akabatizwa na Ananiya twamaze kumva. Nawe mu nyuma yabaye intumwa y'Imana itumwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye, maze abatiza aba bantu uwitwa Krisipo na Gayo. Birumvikana ko rero umuntu wese yahamagawe kuba intumwa muri iryo bango, iyo ageze mu mahanga yigisha ubutumwa bwiza hatandukanye hataramenyekana Kristo, abantu bakamwizera,
iyo basabye kubatizwa ntiyo bagira. Uwa gatatu no gukorera mu ishami ryo kuba umudiyakoni. Abadiyakoni ni byakozwe no mu gice cya gatandatu. Tubona abantu Imana yahamagaye igihe ishengero ryari rimaze kugwira ririmo abakeneye ubufasha, abakeneye kugaburirwa, kwambikwa. Ico nico gikorwa ciyongera ku kuba umudiyakoni ari no muvuga butumwa. Kuko kuvuga ubutumwa nubwo kugaburira abantu navyo biri mu nzira yo kuvuga ubutumwa, ariko ari kuvuga ubutumwa ugiye kwigisha, ari kuvuga ubutumwa uri kuraganiriza umuntu. Abadiyakoni bari abantu basanzwe bavuga ubutumwa, les évangélistes niko mu gifaransa babita. Ariko bongerwa ibanga ryo kugabura mwishengero, kugaburira abakene bishengero, ibyo abizera bashikanye kubisaranganya bakabiha ababikenye. Ico gikorwa kigwa nabo bita abadiyakoni. Mugabo nabo barabatiza. Ibyakozwe n'intumwa 8 murongo wa 38 twasoma inkuru yitwa Filipo abatiza inkone y'umunyetiyopiya. Iyo nkuru nibaza ko abantu benshi baramaze kuyisoma. Uwo munyamahanga w'inkone ahuye na Filipo mu kiganiro bagiranye, niho havuye kubatizwa, abatizwa na Filipo. Iyo nkone rero y'umunyetiyopiya imaze kubatizwa irabandanya urugendo rwayo. Ariko ico nashaka cyane nukumva ko Filipo yamubatije yari asanzwe ari umudiyakoni. Handitse ngo ivuga ko bahagarika umukogote baramanuka baje mazi bombe. Filipo niyo nkone arayibatiza. Uyu Filipo muzomusoma muri abadiyakoni ndwi ba mbere mu byakoze no magatandatu ari muri bajyandwe. Birumvikana ko umuntu rero umudiyakoni ntibiba bikuye kubumvuga butumwa, niba bikuye gukoresha ibindi bikorwa mu ishengero, niba bimwatsa amabanga yo kubatiza umuntu igihe uwo mudiyakoni yabwirije umuntu akizera, canke igihe ishengero rigiye kubatiza umudiyakoni gushungurukira mu mazi akabatiza si icaha. Ubundi ashobora kubatiza ni pastor. Pastor no kuvuga umukuru w'ishengero. Ibyo muzosoma mu gitabo cy'ibyakozwe no mu gice c'9 nako mu gice ca 10 aho Petero ari kwa Korneliyo. Korneliyo nawe amaze kwizera n'abari mu nzu yiwe nabo bahavuye babatizwa. Musome ku murongo wa 47 handitse na 48 handitse ngo ati mbega hari uwo shobora kwima amazi abahawe imwe mu yera nkatwe ngo ntibabatizwe. Avuga ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Baca baramwinginga ngo amara y'imisi. Aha ni kiganiro cari hagati ya Petero na Korneliyo. Petero nk'uwatumwe n'Imana kwa Korneliyo. Korneliyo amaze gusenga hama marayika kamwiyereka. Muri kino gitabo cy'ibyakozwe no mu gice ca 10 umurongo usomye wa 47 itwereka ko Petero nawe yatangaye abonye abantu b'Imana bafise ibimenyetso bigaragara ko bahawe imwe mu yera, no kuvuga ko ubushobozi bw'Imana buri muri bo. Aravuga ati mbega aba bantu hari uwo bimamazi. Impamvu mvuze ko Petero nawe yari umukuru w'ishengero nuko dusoma mu cete ca mbere cy'igice ca 5 ko nawe yari umushinga ntahe mugenzi wawe ariko arigisha ariko arakarahiriza ubwenge. Yari umukuru w'ishengero rero tuzi ko na Yesu yamutoranije. Musomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 21 ko yategerezwa kuragira bagenzi we, kuvuga ko yari umurongozi w'ishengero canke pasitoro. Kuko umurongozi, pasitoro, umukuru w'ishengero, eveke n'amajambo avuga ikintu kimwe, n'amajambo avuga ibanga rimwe gikorerwa n'umuntu w'umugabo w'igitsina gabo mu ishengero ry'Imana kurongora abandi. Umurongozi rero w'ishengero twa pastori yashizweho n'abizera babitoreye, arashobora nawe kubatiza intama nshasha yizeye ubutumwa bwiza. Ngo abone n'abantu ibyanditswe byera bitubwira ko bashobora kubatiza. No mwigishwa no kuvuga wizera wari we wese, ni intumwa, no mudiyakoni, eka na pastor. Abantu bazi ko ashobora kubatiza uwitwa umukozi w'Imana yabyerejwe gusa, pastori, padiri, musenyeri, papa. Oya, sivyo. Umuntu wari wese yizeye Imana akaba yarabatijwe arashobora kubatiza mugenzi we, na cyane cyane ko kubatizwa ari bikomoka mu mutima w'umuntu yafashe ingingo yo gushingira intahe ibyo abayizeye mu kubigaragaza imbere y'abandi bantu mu kwemera kuja mu mazi. Kuja mu mazi rero ntibinda gusaba ngo pastori abihagararire, ntibinda gusaba padiri ngo abihagararire, ntibinda gusaba ngo bari wabikora. Umuntu wese yizeye arabatizwa. Tunibutsa abantu mu kurangiza ko hizera umuntu amaze gukura, kuko niwe agira ubwenge bumenya gutahura ibyanditswe byera. Kuko Abaroma 10 umurongo wa 17 handitse ko ukwizera kuva ku kumenya ijambo ry'Imana, kuva ku kumva ibyanditswe byera. Umwana rero ntashobora kubatizwa kuko ntaramenya ibyanditswe byera. Nimwumve habatizwa uwizeye akabatizwa n'ubundi yizeye yamutanze kubatizwa. Nguko uko Bibiliya bitubwiye mu mashami canke mu ngabirano zitandukanye ziri mu ishengero, wari we wese yabatijwe arashobora kubatiza mugenzi we. Imana rero iduhe kwakira ubwo butumwa mu izina rya Yesu.